kubona abaza gusinya amasezerano abandi bari kuri tele bariko bararasa bica abantu. Ivyo bibombe nababwiye ni vya bibombe bitaraba batera mu banyagihugu bakica abantu. Nibaza ko ngira ngo bishirahamwe mpuzamakungu izaba ari biraba kuko ni n'imbere yuko asinywa baciye batangura barasa cyane gose kugira ngo ayo masezerano aze gusinywa bamaze gufata Uvira, ariko ntivyakunze. N'ubu rero uwo mugambi urahari. Uwo ni Edouard umushikiranganje w'Uburundi ushinzwe ububanyi n'amakungu Edouard Bizimana mu kiganiro yagiranye n'abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ikorera mu Burundi. Bizimana aravuga ko Kigali ikomeje kurenga ku masezerano y'amahoro aherutse gushyirwaho umukono, ashinja u Rwanda gukoresha ingabo zarwo mu kugaba ibitero ku ngabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo. Rero tudatinze reka tubareke mwumve ibyo uyu atangaza ndetse n'ibyo avuga. Narimeje kuganira abaserukira ibihugu byabo n'amashami yigenga hano mu Burundi, ndababwira ku byerekeye umutekano muke uriko mu karere ku bihe duhana na Kongo. Ivyo navyo bikaba biterwa n'ibikorwa bibi by'u Rwanda rushaka kwifatira akarere, kandi rwari rwasinye amasezerano yo guhagarika ingwano no kugarukana amahoro mu karere. Ivyo biganiro navyo baza gushirako igikumu kuri ayo masezerano. Burundi bwari bwatumiwe, munavyibuka mukuru w'igihugu cacu nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye yari yatumiwe kugira ngo aze guhagarikira ico gikumu cyaterwa kuri ayo masezerano. Hanyuma ariko ico gihe naho amasezerano ariko arasinywa ingwano ntizahagaze, kuko u Rwanda rwagumye rurunda abasoda babo rufata ibirindiro. Twabonye amakamyo menshi yinjiye ava mu Rwanda arimo abasoda. Ubwa mbere haje amakamyo 17 yuzuye abasoda, hanyuma baraca mu bwato, bazana ubwato baca muri Kivu, baca kuri Ijwi bajabuka. Aya ni makamyo ashika 22 nayo nyene yarajabutse umupaka uva Bugarama uja winjira muri Kongo. Hanyuma bace batangura rero ico gihe itariki 2 niho bace batangura kuza baratera ibirindiro vyacu zirya ngabo ziri gufasha Kongo muri bijya by'amasezerano twasinyaniye. Hanyuma imbere yaho baragerageje guca ahantu hitwa Mwenga hariya kure, bagomba naho nyine kuza kuzunguruka kugira ngo baze kumena ikibirindiro by'abarundi. Hanyuma ariko abarundi barifashe neza barabirukana. Mu nyuma niho baca bagaruka bagaca baza guca za Kamanyora. Hanyuma barumva bo bashaka ko amasezerano asinywa bamaze gufata Ruvungi, bamaze gufata na Uvira, ariko ntivyaboroheye. Ingabo zacu zarifashe neza, zarahagaze neza, ziragwanya umwansi. Nagomba mfatiro kano karyo nshimire cyane abasoda b'abarundi bari guhagararira amahoro muri Kongo, ingene bitanze kugira ngo umwansi ntavogere igihugu cacu. Ariko naho byagenze gutyo, umwansi yagumye agira ingufu nyinshi, umwanya wose aguma yinjiza abasoda. Hanyuma arateba mbere arakoresha na za ndege zitagira abazitwara, batera ibisasu mu banyagihugu, barisha abantu benshi abanyagihugu, bituma mbere n'abandi bahunga. Nk'ubu turafise abantu benshi bariko bahungira mu Burundi. Kuva hirya y'ejo itariki 6 twakiriye abantu bashika 518, itariki 7 z'ukwa 12 naho twakira 1807. Aho kandi abo n'abakongomani n'abanyamahanga, ariko muri abo binjiye harimo n'abarundi bari basanzwe baba muri Kongo, bashika imiryango 850. Ku gice cya mbere binjiye, umunsi ukurikira hinjiye imiryango 588. Kuri iyo miryango 850 iharugwamo abantu 2110. Iyo yindi miryango 588 naho iharugwa n'abantu bagira ku 1297. Benshi rero bariko barahunga iyo migwano baza mu Burundi.
Burundi rero turabakira tukabakira nk'abavandimwe turazi ingorane bafise hanyuma rero ikibabaje nuko imigwano yashizemo ngubu cyane twari i Washington bariko duhagarikiye gusinya ayo masezerano hama rero twashatse kubona yuko hariho ibintu byo gusamaza kuko amasezerano aho yasinywe urabona ko atabujije ingwano kwigwana hanyuma ubu rero icyo bariko barakora abanyarwanda bariko bumvisha amakungu y'uko Burundi mengo nibwo ntambamye kuba ayo masezerano ariko sivyo bashaka bavuga bati ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo kuko nizo zibujije ko amasezerano aja mu ngiro ivyo rero sivyo nta na gato sivyo kuko n'imbere yuko asinywa baciye batangura barasa cyane bose kugira ngo ayo masezerano aze gusinywa bamaze gufata Uvira ariko ntivyakunze n'ubu rero uwo mugambi urahari kuko n'ubu bigwanira bandanya bavuga yuko bashaka gufata Uvira na bamanuke imbere y'itariki 25 z'ukwezi kwa 12 hanyuma kuri ico cy'abasoda bacu b'abarundi navuze ko tubashimira twese tubateye intege ngene bitanze bariko bahagararira umutekano kuko bari hariya imbere na mbere kugira bakingire imbibe zo Burundi kugira bakingire abarundi n'ivyabo kandi rero ivyo bavuga ngo bashaka ko babasoda b'abarundi bavayo ntishobora kuvayo kuko icyatujanye n'ikirahera kandi kubera twagiye twumvikanye n'abakongomani na leta ya Kongo abarundi barafise uburenganzira bwo kuja hariho hose muri Kongo gushika igihe ayo masezerano atazoba kiri mu ngiro igihe amasezerano aba kiri mu ngiro ni ukuvuga yuko nta n'umwe uretse leta ya Kongo ishobora kutubwira ati va muri Kongo urumva rero ico ba icyitwazo hanyuma ikindi nuko hariho abariko baravuga ngo abarundi ngo baciye bareka kuvugana n'abanyarwanda sivyo abarundi inzego ziravugana hariho inzego zivugana ku rugero rutoyi ariko ivyo biganiro birahari mugabo hari igihe twagize tuti none woza kuvugana n'umuntu ariko arakurasa kubera iki hanyuma ariko twabonye ko biba ngombwa yuko tuguma tuvugana ntibabeshe rero ntibavuge ngo abarundi ngo baso kuganira n'abanyarwanda sivyo twebwe abarundi inzego zacu zagumye ziri dispose donc bagumye bavuga bati turi ngaho nimwadukenera muratubwisha kuko nakare bahora bavugana ubu rero ntibarinda guca ku bandi kure ngo twaze kuvuga sivyo kuko inzego zacu z'umutekano n'izindi benshi barazinanye murazi abanyarwanda benshi bakuriye ngaha mu Burundi nabo bakora muri izo nzego barazinanye n'abarundi kandi bahora bavugana ngira ngo kenshi ubu rero babonye ko ngira ngo amabi bariko barakora bashoboka bati reka byose twite ku barundi tubabwire ko abarundi abasoda b'abarundi aribo nta mabwiza ku mahoro gushirwa mu ngiro y'ayo masezerano ko aribo banse kuvuga ko tuvugana ariko sivyo nibyo byo kubesha kandi ngira ngo hano kongera ko yuko ngira ngo kubona abaza gusinya amasezerano abandi bari kuri tere bariko bararasa bica abantu ivyo bibombe nababwiye ni bya bibombe bitaraba batera mu banyagihugu bakica abantu nibaza ko ngira ngo ishyirahamwe mpuzamakungu izo bakora ibiraba kuko ni bya bicumuro sinzi ngene bavyita ariko bimwe vy'ikivunge donc gutera ibibombe mu bantu b'abanyagihugu atasho bazira nibaza ko biteye ku biri n'amategeko mpuzamakungu hama mumenya yuko kandi barateye n'amabombe ku butaka bw'u Burundi mu Cibitoki ico naco hakaba barakomerekeje abantu babiri umwana w'imyaka 12 n'umudamu umwe ariko igihugu abasoda bacu nabo baciye bifata neza baragerageza kwigizayo abantu bariko baradutera nkuko nabivuze ivyo bitero rero uretse abantu bishwe byatumye n'abandi bahunga benshi cyane ubu Burundi turiko twakira abantu benshi kandi abo bantu nabo bashika ataco bifashije kandi muzi twari dusanzwe dufise impunzi nyinshi gose zirenga 100 z'abakongomani bari bamaze kwinjira abo bose baza kwiyongera kuri ivyo bigatuma rero ubufasha bugorana cyane ko n'amashami mpuzamakungu ataco yihereje cyane ntaraseruka kuri izo mpunzi ngira ngo rero icyo mwomenya nuko abarundi turiteguye twese gukwingira igihugu cacu
hanyuma no kubahiriza amasezerano duhuza dufatanya n'ibindi bihugu nicyo cya Kongo kirimo. Hanyuma kandi ikindi twavuga nuko dushigikiye umuntu wese yoza ashaka gusimbataza gushigikira amahoro muri kano karere kugira ngo izi ngwano tutabana ko duterwa n'igihugu kibanyi, kuko nta kindi bibazo babenshi bajya bavuga ngo AFC M23 bajya salo Rwanda atasutiye u Rwanda bafise ntibikunda. Bumvise ko binjije abasoda benshi nibo baje kuza gutera za Kamanyora, abasoda barenga 8,000 baza biyongera kuri bari basanzwe bahari, kandi n'ubu baguma bazana abandi. Urumva rero nibaza ko yateye akagere Uburundi, yateye akagere n'igihugu cya Amerika. President Trump yahagarariye amasezerano, ngira ngo ibihe ntivyagera, iminsi ntiyagera, ngira ngo ntihazobura inkurikizi muri ivyo bintu, kuko nta muntu yogaye abantu bose. Sinzi icyo bayishimikije, icyo rero nicyo nagomba gushikiriza. Hanyuma ndemesha abarundi yuko umutekano wabo ucunzwe, ntihagire ugira ubwoba, igihugu kiracunzwe, imbibe ziracunzwe neza, kandi abarundi twese duhagaze neza, turi nyuma y'igisoda cacu cagiye guhagararira imbibe. Ntihagire rero ugira ubwoba, mugume abanyagihugu bagume ku mirimo yabo, natwe tugume dukurikirana hagufi. Hanyuma hagize ikizohinduka tuzosubira tubamenyeshe. Bari gutraininga uburyo bwo kurashisha imbunda ziremereye. Yego, kugeza ubu urugamba rwo rurakomeye. Hano rero hari ibijyanye n'ibyo nagerageje gukusanya Bwana Safari mbere ko wenda tujyana ano mu bice byo muri Plateau do Rusizi ndetse no muri Kamanyora. Ndagira ngo nyemere tubanze tubwire abadukurikiye ibintu nagerageje gukusanya bigaragaza ishusho yuko imirwano ihagaze muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu, ndetse n'ibyo abo ku ruhande rwa leta batangaza ndetse n'abanyapolitike muri rusange. Yego, nta kibazo. Ni mugeni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu benshi biteze ko ibintu bigiye kujya mu buryo nyuma y'uko u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateye igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara. Haravugwa intambara zikarishye mu gice cya Rusizi ndetse bikaba biri kugenda bikomera. Amatangazo yagirizanya hagati y'igisirikare ca Kongo n'urunani rwa AFC rurafatwa nk'urufishwe, mu bikaba rero bikomeje kugenda bigaragara ko biriko biragenda vyiyongera. Mu itangazo ryaraye risowe mu masaha y'ijoro, bakaba rero bagaragazaga ko kuwa gatandatu igisirikare ca Kongo cyagiye cyugarizwa bikomeye n'ibitero. Iri tangazo ryasowe na General Sylvain Kenge Bomisa uvugira FARDC yagirizaga igisirikare kuba cyararashe ibisasu bya muzinga mu bice bitandukanye bituwe mu kibaya cya Rusizi, bikaba rero byaragiye bigwa muri Kamanyora, bikaba byarateye iki gisagara guhungabana. Ni mu gihe ariko ku ruhande rwa M23 kuri ubu yagiye igaragaza nayo ko ibiraswa ari FARDC birasa. Nkuko rero ibintu bimeze nabi kuri ubu ibice bitandukanye, umutekano ukomeje kugenda uhungabana, umuturage we akomeje kujya mu girahiro kuko abaturage benshi bavuye mu byabo, abandi babuze imiryango yabo. Ariko kugeza ubu ukuri cya iperereza ryigenga ntirirakorwa ngo hamenyekane uko ibintu bimeze. Kugeza ubu ngubu rero M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Sange. Nkuko rero bigaragara kuri uyu wa mbere nibwo umutwe wa gisirikare wa AFC wigaruriye igisagara cya Sange yerereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo hafi y'umujyi wa Uvira uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Amakuru yemejwe n'inzego z'umutekano n'abaturage bahunze aka gace aravuga ko ingabo za FARDC n'abarwanyi bafatanyije barimo ingabo z'u Burundi wazana FDLR basubiye inyuma mu buryo butunguranye, bituma AFC yinjira Sange idakoresheje imbaraga nyinshi. Sange ni ahantu hafite agaciro gakomeye ka gisirikare, ubucuruzi ndetse n'ubuhahirane, kuko rero hahurira imihanda iva mu gisagara cya Uvira igana Bukavu, hakaba rero hafi n'umupaka n'u Burundi. Kwigarura aka gace bishobora gutuma AFC irushaho kwegera Uvira no kugenzura agace kanini ka Rusizi. Nta tangazo AFC irasora ku mugaragaro igaragaza ibyabaye, gusa abaturage baduhaye amakuru baravuga ko 100% ibi bice byamaze kuba tombe, ndetse abakomeje kugenda babikurikirana baravuga ko kuri ubu ngubu AFC ikomeje kugenda iganiriza abaturage, aho abaturage bishimiye bikomeye muri kuba uyu mutwe waje.
kugeza ubu rero amakuru aragaragaza ko FARDC nayo iri gutegura contre offensive kugira ngo yongere irebe ko yakisubiza ibi bice ndetse ikore na contre attaque no mu bindi bice bitandukanye. Mutama rero ndagira ngo bwana Safari noneho nawe tubwire ibindi nyuma ya Sange kuba noneho byemejwe neza n'abaturage bamaze kuduha ubutumwa bugaragaza ko byarangiye. FARDC yo iri gukora iki, imbaraga iri kuzana n'imbaraga zimeze gute mu rwego rwo kugira ngo ibashe kurekipera bino bice? Birasa nkaho FARDC yiringiye igisirikare cy'u Burundi mu buryo bugaragara. Yego, kuko bigaragara ndetse binateye n'urujijo nuko ingabo za FARDC zo ibyazo ni ukuryoshya, birasa nkaho batari mu rugamba. bakaba bari mu biki? Byagiye bigaragara cyane haba mu ntambara yabahuzaga n'ubundi na nama 23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego, igisirikare cya FARDC bigaragara ko kitatojwe kinyamwuga biturutse mu buryo rubagiramo ubwoba ndetse bakanakunda no kuryoshya kandi urugamba rukomeye. yego, uko kutumvikana rero birasa nkaho biri guca intege cyane igisirikare cya FARDC ndetse bikanorohera inyeshyamba za nama 23 yego, kwavanta nyine kugira ngo bagende bigarura uduce tumwe na tumwe. yego. Kuri ubu rero hari andi makuru rero bwana Safari wampaye avuga ko abantu barenga 36 bapfiye mu mirwano ya FARDC na Wazalendo muri Uvira. Kuba ibi bizabaye wenda haba hari ubuyobozi bukuru bwafashe izindi ngamba mu gihe koalisi ihanganye ikomeje kugenda y'ubwayisubira nabo mu gihe bakabari bakeneye gukira hafi imbaraga, nta biri gukorwa wenda bidasanzwe n'ubuyobozi kugira ngo ibibazo bihagarare? Nta cyari cyategurwa kuko nta muyobozi mukuru wari wagira icyo atangaza. Yego, uretse abaza nyine bakagenda bavuga ko ari amahoro nyine ko nta kibazo gihari, ariko ni bya bindi byo kugira ngo bagende nyine bahumuriza abaturage ndetse banagaragaza yuko bashoboye. yego, nicyo kibazo gikomeye karundura ndetse n'ikibazo gikomeye cyane ubu tuvugana hari muri teritwari ya Mfizi hakomeje kugenda hapfa abaturage biturutse kuri abo Wazalendo. yego, bari kugenda bica abagore n'abana ndetse kubera ikibazo cy'umutwe wa Twirwaneho nawo ukomeje kugenda wavansa usa nkaho uri gushaka buryo ki wakwavansa ukazahura n'izi nyeshyamba za mama 23. ko mu minsi yashize byavugaga ko Twirwaneho nayo ihanganye bikomeye na FARDC ndetse na FDNB muri Minembwe ntabwo iheruka kuhagaba ibitero byo biraboneka, ariko mu bigaragara ntabwo bashaka guhangana ahubwo bo sinzi ikibazo gikomeye bo bafite n'icyo kwica abaturage kuko bari kugenda bica abana ndetse n'abagore. Muri video wampaye ziragaragaza abadamu ubakirana neza abasirikare ba FARDC ba M23 mu bice bya Sange ndetse na Ruvunge. Mu by'ukuri kugeza ubu ni iki komeje gushimisha abaturage ku buryo bakira inyeshyamba muri ubu buryo navuga ko budasanzwe? Muri ubu buryo budasanzwe nakumenyesha ko mama 23 hanyigeze. Yego, itanga ihumure ndetse ikanegera n'abaturage ikabahumuriza. Yego, kuko nko mu bigaragara urabona ko uduce twagiye dufatwa, hari uwabanje kubageraho Generali Byamungu yabanje kubageraho arabaganiriza bahihumure. Yego, ubwo yageze muri za hano hafi na za Kamanyora nyine muri ibi bice byaho. Yego, bitise kabiri hatakeho n'undi munsi umuvugizi mu bya politike Lawrence Kanyuka nawe araza atanga ihumure mu baturage. Impamvu abasa naho bakirwa na ubwuzu ni ukubera yuko aho bageze umutekano wongera kugaruka ndetse abagore ndetse ntibongere guhohoterwa bitewe n'uko ngo
abawazarendo batoshye mu buryo bwo guhohotera abaturage, haba mu buryo bw'ubusahuzi ndetse no mu buryo bwo gufata ku ngufu. ndagira ngo rero bwana Safari unyemere mbere ko n'ubundi turi buze kureba n'ibindi biri kuvugwa handi tugaruke kuri Kisekedi yashyize ibirego ku Rwanda, bikaba rero ari ibijyanye n'ijambo yavugiye mu nshingamategeko. Ubwo turagaruka n'ubundi tubwira n'ahandi uko bimeze. Nta kibazo. Ni Perezida Felix Antoine Kisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko ijambo ku mitwe yombi yagezaga ijambo ku mitwe yombi y'inteko nshingamategeko y'igihugu cye yaranzwe no gushyira ibirego ku Rwanda. Kisekedi yavuze iryo jambo nyuma y'iminsi mike we na Perezida Paul Kagame bashyize umukono ku masezerano y'amahoro mu muhango wabereye imbere ya Perezida Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe ayo masezerano yitezweho gushyira iherezo ku ntambara ingabo za leta zimaze imyaka 4 zirwanamo n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. AFC byitwa ko kuri ubu ishyigikiwe n'u Rwanda mu mboni za Trump. Nyuma y'isinywa ry'ayo masezerano imirwano ikomeye irakomeje iguhuza impande zombi mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Perezida Kisekedi mu ijambo rye yumvikanishije ko u Rwanda ari rwo rwishagahenge nubwo rero umutwe wa AFC umaze igihe ugaragaza ko ingabo za leta arizo zigaba ibitero ku birindiro bizabo. Yagize ati bitandukanye n'umutima mwiza wacu ndetse n'amasezerano aheruka gusinywa, biragaragara ko u Rwanda rukomeje kwica ibyemeranyijwe, yemwe n'umunsi wakurikiyeho isinywa ry'amasezerano imitwe y'ingabo z'u Rwanda yagabye ibitero bakoresheje intwaro ziremereye zarasiwe mu mujyi wa Bugarama wo mu Rwanda, bituma habaho iyangirika ry'ibintu n'itakara ry'ubuzima by'umwihariko mu duce twa Kiziba, Katogota na Rubarika muri Kivu y'Amajyepfo, bituma agahenge kitwa. Kisekedi yavuze ko ibyabaye bishimangira ukuri ko bimaze igihe bigaragazwa n'impuguke za Loni zakunze gushinja u Rwanda kugira ingabo ku butaka bwa Kongo. Kisekedi kandi mu ijambo rye yagaragaje ko intambara iri mu gihugu cye itari inyeshyamba z'imbere mu gihugu ko ahubwo ari igitero cyaturutse hanze cyagabwe kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero mu gisa nko kugaragaza ko yiteguye gukomeza intambara, yashimangiye ko mu gihe cyose umudugudu byibura umwe, agace kamwe cyangwa umusozi umwe ugitewe ikibazo n'intwaro zitemewe, nzabifata nkaho umukoro wacu utararangira. Kugeza ubu ntacyo u Rwanda rurasubiza ku byatangajwe na Kisekedi. Cyakora ubwo amasezerano Washington yashyirwagaho umukono, Perezida Paul Kagame yijeje ko u Rwanda rwiteguye gushyira mu bikorwa ingingo zibireba zikubiye muri aya masezerano, ibyo Kisekedi ubwe yatanzeho icyizere ku ruhande rw'igihugu cye. Ariko kuri ubu imirwano yo irakomeye kandi irakomeje, ibintu bikomeje kugenda bikomera ndetse binaba bibi cyane. Safari rero nuko Kisekedi yatangaje, ni mu gihe ruri kumbwira ko n'ubundi ibijyanye n'abatanzania nabo bakomeje kugenda baza, urambwira uti kandi n'abandi bahibu ndetse n'abanakonda bakomeje kugera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ndagira ngo ukomeze tubwira n'ibindi kuri iyi ngingo. Kuri iyi ngingo birasa nkaho igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifite ikibazo gikomeye cyane, haba mu buryo bwo gutabara abaturage, kuko cyo ntabwo kireba abaturage. Magingaya wabibwirwa n'abaturage bamaze kuva mu gihugu nibwo ushobora kwemera yuko bikomeye kugenda bigorana, ndetse byaba ari n'uburyo bwo kuba bari kugenda babeshabesha nyine mu bya politike. Kenshi na kenshi bakunze kugenda bashaka nyine kugaragaza ko ntacyo batakoze ku buryo bushoboka bwose, ariko biragaragara yuko iri huriro rya FARDC ryo rifite ikibazo gikomeye cyane, bitewe n'uko abasirikare bo ubwabo bagenda bahura n'ikibazo. Si n'ibyo gusa, hari n'undi mutwe uteye ubwoba bita w'imbonerakure, yego, ukomeye cyane, nawe uri kugenda usa nkaho ugenda uteza ibibazo cyane mu bihe bice. Ni muri ibi bice n'ubundi bya Uvira. Ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse abenshi ntabwo bari babimenya neza. Yego, izi mbonerakure nazo ziri mu kazi gakomeye cyane, ndetse hari umuntu duherutse kuvugana uretse ko atampaye amakuru neza. yego,
yavuze ko izi mbonerakure nazo zikomeje kugenda zisa nkaho zigaragaza zica intege iri huriro rya FARDC. mu buhe buryo? bishaka gusanishwa n'ibyo byo kunyomoza perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. uri kuvuga ko nta mitwe ituruka iwabo, iyo mitwe yose iri mu gihugu cya Kongo, nk'izo mbonerakure ziba muri Kongo. Yego, Bwana Safari, reka tugushimire dusoreze ngaha. Yego, murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi. Reka dusoreze ngaha, tubashimire cyane wowe dukurikiye bwa mbere. Fyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.